tumenyereye mu biheze nico gituma nabigize biheze bera kuri president Jamari je turi kumwe muri komite wabuzi yuko ari uzobandanya twara ugahiga ukamenya nta wundi yotwara ubu rero narababwiye ko nzosezera simpaka ngeze ku munsi wa nyuma champion iheze nce vuga ngo ndagiye turashobora kwibukanya ugiye nko mu marokirite musanga abakinyi barabakumaranye hanyuma nico gihe nta nucuvuga ati uwo muntu adutereye equipe ntiyabitubwiye kare hategeza kuba hariho komite iri kwiripanga izwi kare hanyuma igakora ibikurikira ni muri iyo ntumbero namwandikiye ikete ndamubwira nti namuvuniye nk'akagohe ko navuze ko ntazogaruka raba rero ukuntu bojaho urwego uzotwara Vitalo hakiri kare ruzwi kugira ntihabe riptire ntihabe ugucika k'uburongozi kugira bibandanye hatabaye mw'uwo mwanya niho rero namwandikiye ikete ndabimumenyesha ko namubwiye ko manda ishobora guhera mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu hariho bagiye muri Big Four urazi ko hariho bya nkuru ziza cup bya coupe du président plutôt coupe de l'unité bonumvise ngo na coupe de zero usanga umwanya ubwiye ugasanga ni hahandi ni kwa kwezi kwa gatandatu nyine rero niho namwandikiye iyo kete kugira tume kwinama tube turarondera ukuntu hoja n'inzego ntazobe ugucika k'uburongozi bwa Vitalo hariho n'ibintu usanga bikorwa kare ivyo rero ifu ko iyo komite hagiye ibirabikora kare simpaka babitangaze no ku maradiyo mugabo murazi bya football ngaho ko ari ibintu byo munsi y'imeza ukaba murabikora kare kuko biye kubikora mu nyuma waratije usanga bigoye ni muri iyo ntumbero rero nafashe turabivugana ndamwandikira ikete aransubiza hanyuma aratuma ku inama iyi nama rero ikurikije amategeko ni mwiyo komite nyine nkeneye kuko n'imiburi naho atamatungo dufise turafise amamayo turafise amadokima amakontra y'abakinyi irifo yuko je ndahavuye ndonkonce ndabihereza ni mwiyo ntumbero rero twashatse ku inama iba kare nibaza yuko amamatch asigaye si menshi jewe zirangiye tuba naronse umuntu yavuye ngaha mwaya matora kugira ndamuhereze ivyo mfise ni mwiyo ntumbero twatumye ku inama murakoze kitu ningemwomba president mbele yenu Vitalo sio yangu sio ya Evariste ni ya kwenu ni ya sisi wote president usitutupi Ndio taenda wapi president tutamwomba asitutupi awe karibu yetu zile nguvu zenye alikuwa anatumia zile nguvu alikuwa anatumia azidishe lakini kuongoza timu najua alichoka saa nyingine hata mke wake alikuwa muoni unajua kuongoza timu ni kujitolea kwa hiyo itabidi na sisi tufanye kama Evariste alifanya na tuzidishe tunazidi kukushukuru juu ekipe yetu ni nzuri hata watu wote wanaona mkitizama tulikuwa tunafungwa na maekipe tu mdogo mdogo lakini les grandes formations kuno munsi umugwi wa Vitalo urongowe na Jamari Sefu asanzwe ari president wao muramwibuka yuko gira imyaka 2013 igihe umugwi wa Vitalo ari umugwi umwe rudendo maze gutwara sekafa ico gihe Jamari Sefu niwe yararongoye ekipe ya Vitalo FC murumva ko ari umuntu afise experience muri ekipe ya Vitalo aizi na cyane cyane akiri na muto icegera ciwe ni Selemani Hamisi nawe n'umuntu yahora muri komite yahora mbere akaba ariwe yarahagariye inama y'ino munsi hariho n'abandi ba membre navuga bagiye guhabwa amabanga akomeye muri ekipe ya Vitalo nkuko byashoboye gushikizwa na nyakubahwa vice president mu nama yariko aragishano nyakubahwa Selemani Hamisi aho yamenyesheje yuko Yusuf Malik benshi barazi ingena yamayitaga muri Vitalo Jumamosi umwe mu bakinyi bavuga ko Vitalo nawe mu maraso yari Vitalo muramuzi byo yamariye Umugwi yanakiniye equipe nationale y'u Burundi aba capitaine hamwe na Manirambo na Omar Batazira Papi murabizi yuko Papi imyaka yahera yari umunyabigega wa equipe ya Vitalo nawe yagarutse muri no komite hamwe nanje nyene Arsene Bucuti nigeze kuba ndongo igisata ca marketing haba kuri president Benjamin president Evariste mukuru ari inshuro zibiri no kuri president Jamal Semana dusuye gukorana
rero mu ncamake kwarakwemeza navuga iyo komite nshasha ifise ihangiro ryo gusubiza iteka umugwi wa Vitalo FC. Uno munsi umugwi wa Vitalo uri mu kibanza ca kane mu kurindira ko shampiyona irangira, ikibanza twifuza yuko tutotakaza. Ni umugwi wa Vitalo kandi ugeze muri demi-finale igikombe c'umukuru w'igihugu. Tukaba tuzi yuko umugwi wa Vitalo ni umugwi w'ibikombe, si umugwi uherekeza iyindi migwi. Naco gituma rero dutera kamo umuntu wese akunda Vitalo, uza ku kibuga n'utaza mu kibuga yuko yobuterera. Kuterera ni mu buryo butandukanye, arashobora kwegera komite irongwa na Jamali Sabimana agashigikira umugwi kugira umugwi wa Vitalo usubire gutwara ibikombe. N'igikombe cyo no mwaka kirashoboka. Ni demi-finale zohuramo na equipe ya IND0NGOZI kandi turazi Vitalo yuko ari umugwi ukomeye cyane kandi atankeka. Turi kumwe n'abafana nkuko byasabwe, nuko Vitalo ari imwe, nta bugwi, nta bya bindi abantu baza kwisambura, ntibishoboka kuko n'umugwi benshi bakunda kwita umugwi w'Imana. Tuboneye rero gutera kamo abakunzi ba Vitalo bari ngaha baje ngaha kuri Safi Beach, bari mu gihugu cose, aba diaspora tuzi yuko myaka yahera bari bahagurutse cyane kugira bashikire equipe ya Vitalo, umugwi wa mbere mu Burundi washitse kure mu gikombe ca Afrika mu ngeno atarora sekafa muri 2013. Niwo mugwi umwe rudende twibutsa bariko baradukurikira.